Mitemwonde ni ikiganiro gica kumbonesha kure Roy TV mushikirizwa na jewe Jonas Bucumi ifashijwe na Grace Niyonshuti. Muri ico kiganiro mukaza gukurikira ukuntu rwaruka rukundana ariko ntirubone uko ruhitamwo. Ego ndabaramutse cyane abakunzi ibiganiro bya Roy TV. Ego nkuko musanzwe mubimenyereye kuri mikro ni jewe Grace Niyonshuti, murabibona nibaza yuko ego mubizi. Hanyuma turi kumwe hano n'umutumire uyu munsi, reka twidondore yongere aramutse abakunzi ba Roy TV, kaze mwidondore mwongere muramutse abakunzi ba Roy TV. Ego ndabashimiye cyane rwose nongera ndabaramutsa namwe bakunzi ba Roy TV muri ko muradukurikirana. Jewe rero nkaba nsanzwe nitwa Jonas Bucumi bamenye ku izina rya Japone Ijazize, nkaba kandi sanzwe kandi n'umumenyesha makuru muri iyi Roy TV. Ego merci. Numvikana amazina menshi urakaze. Ego hanyuma rero mu kiganiro cyacu twabwiye ko ari ukubafasha ingene mushobora guhitamo. Jonas, ego aba jeune ba kino gihe barafise ikibazo novuga muri cadre yo guhitamo abo bashobora kuzobana, aho usanga umukobwa akundana umuhungu agakundana ukamenga ntazi ivyarimo, mbega uwo bivuga kwiki canke ni nk'izihe novuga nk'uburorero woba umaze kubona kujanye n'impundo z'abajene ba kino gihe mu ntumbero yo guhitamo. Ego murakoze cyane rwose Kasia. Jewe ico no bivuga ko kintu kijanye n'urukundo, je mbona yuko urukundo rugenda rurahindagurika time to time, umwanya ku mwanya. Uko ukwakora gwahora rukundana mu myaka yahera sico kimwe na kino gihe, kuko kera mu myaka yahera bariko barakundana ukundana n'abahungu bari bufise intumbero vraiment, ariko uno munsi umukobwa ngo ndagukunda mugogiye ugasanga vraiment reka usanga nyene ndagukunda tugahera ku munwa nawe ugasanga bamwe babifisemo intérêt. None Jonas, ego none izo intérêt bamwe baba babifisemo umaze kubibona nk'izihe bigenda gute? Inshuti yanje je vraiment sinzi n'ukuntu nobivuga. Kimwe umva hariho abakobwa usanga bakunda abahungu bavuga ati reka sheri wanje impa tuwamire kure amayinite ndamutelefone ngura ama message ama SMS akugo ndakwandikira ugasanga zatwamire fabukunde urazimuhaye ugacusa nta message nimwe izo nitemonyage nabonye ku bandi bahungu bagenzanje aho mwumva ku 30 40 naho amubwira ati ndashaka kugenda muhiri wanyu siri vupre usanga ari bibazo ushaka kugenda muhiri wanyu no muhira amubwiye aje kumupresenta ntashobora ugasanga nicyo mwibarabara gusa siri vupre. None Jonas, ego uravuze yuko abahungu avuga babaka amahera, none ntawe nk'akarorero hoba hariho nk'umaze kuyakora? Jewe vraiment kina abo bantu ntabonabonye, ariko hariho umuntu ushobora kuraba mu cyumviro cyiwe ukamubona mu mutwe mukabona yuko mengo yogira yishaka kugira iyo ntumbero, ahubwo je mbego no nk'abahungu bagenzanje vraiment baza kuraba neza umuntu bakunda s'il vous plaît. Ego ni vyiza Jonas kandi nivyo, ariko rero ugiye kwitegereza wosanga vraiment naje ndiko ndabiraba mu rukundo rw'ubu vraiment novuga ngira ngo gwarataye akanovera, usanga nyene turi mu bintu tutazi ibyo turimo. Umuhungu akunda umuhungu kugira mu profite, umukobwa agakunda umuhungu kugira mu profite. Ivyo twabire uvuze nivyo, usanga abahungu baziha abahungu baha amahera abakobwa nabo bagasaba amahera. Mugabo rero abahungu nabo barafise ibyo basaba abakobwa, ntuvuge ku ruhande rw'abahungu. Urumva usanga ni donadone gakajiri kandi akubwire vraiment imagine tugura mu message ndakwandikira umuvuga ati basi ibintu bitatu nkoresha iki, uko usanga vraiment byari ibintu bitatu arabikura nongiye
ugaca usanga aguhayemo message imwe yose canke ugasanga wamuguriye nk'amamega amara nk'ukwezi sivyo ugasanga kuri WhatsApp vraiment nta message akwandikira imisi yose ariko umutanguye amamega ni kwawe. Jonas nibaza ko ikiganiro n'imite mwonde ego nibaza ko nawe ko baradukurikirana babizi. Rero jewe nibaza ko muri ico gihe haba hageze aho ufata umwanya wo kuvuga uti jewe ngira nshwazisi nta kuno uri umuhungu ukabona umukobwa 4-5 umugurira ama message akakwandikira imwe wamugurira ama message 80 akakwandikira message imwe wamugurira ama MB y'ukwezi kose akakwandikira rimwe na rimwe naho nyene ari uko umwandikiye naho nyene akakwishura kwe 10 minutes ugacuguka wizinziriye kuri uwo muntu. Je nibaza ko muri ico gihe aba ari igihe cyo guhitamo Jonas. Ubibona gute wewe ubivuga kwiki? neza cyane uratanze icyumviro cyiza vraiment guhitamo umuntu byobaye byiza iyo umuntu abitabura hakiri kare. Hariho kwibuka kuyora wamaze gusesa kuyora naho wamaze gusesa niba ujya ku muntu aba yibwe ukiyumvira ati mbeba kigiye kubiganza gute urumva gusa kimwe rero umuntu icyo yokacho cyambere bakaza kubona yuko umukobwa batatumva kumwe hanyuma ibyo mubwiye byose agasanga kenshi abo kabone ko amuhenda napfumwe arabuja muntu atamuhenda ujya muntu avugisha kuri kubera cyo nabanze kubona coco uko imyaka itera yiyongera niko uzosanga wewe uri kuragira iki uri kurahumba kubera utarahitamo. Ahubwo rero rara umuntu mbega Gracia zitaka kitakubaza umuntu we kukaba basi umuntu agukunda umumenyera kwibase kagenda ngira guhindukire basi takubaza ego ofete novuga ibimenyetso vraiment by'umuntu ushaka kubonera ko agukunda nibaza ko ari bimwe. Nta muntu imisi yose yo kwandikira ari kumwandikiye cyo ni cyambere niba abatari banga nta muntu wo burarya amahera icyo kibazo kiragoye kwishyura kuko biravana n'ingene ayo mahera je urumva ikindi nashatse kuvuga n'igihe ufite abahungu bagana mu igihe mwiga batabarya ayo mahera muvuga kuko ntibyumvikana ubwo ntushobora kumuha amahera umukobwa warabonye ntagukunda sibyo umukobwa imisi yose akwandikira message ariko arakubwira ko agusaba amahera umukobwa yimviye ku telefone abagira kubwira ko agize ingorane ushobora kumufasha 50,000 none gashamba batamwe mwiga amahera ifo yuko mukanura mukabona kure mukavuga ati ujya mukobwa rero ariko aranja ifo yuko mpindura mentality ntitugume rero twizingiriye ifo yuko tubona ariko rero je kukintu bijanye no guhitamo vraiment bivanye n'abantu twagiye turagendana b'abahungu nkabona n'ukuntu bakundana n'abandi bakobwa vraiment narabonye abantu novuga ati abantu badahemuka n'abandi bahemuka aribo rero bosanga ejo bazokomeza ingo bivanye n'ukuntu agenda abona ama deception ahantu kenshi bagenda barahemukirwa abandi badahemukirwa vraiment hariho nk'umuntu vraiment ushobora gusanga mukundanye ejo ukabona utanamurondeye akwandikira ka message hirya ejo akwandikira ka message akubwira ati wewe uri mu biki umuntu agukunda n'umuntu akuguma hafi aguma kubaza ati mbega umerewe gute mbega umeze gute atarindira ko bisazo kwishura uko umwandikiye c'est ça baza kwandikira ka short message ati waraye gute c'est ça voilà ukapfuma kugira ati cewe umuntu ko ndabona sumuntu asesagura reka ndabasigire ikintu nanje no mufasha vraiment ukikura mu kuko wawe mugabo atabije kutamta 50 ariko Jonas burya vraiment nimba hari ikintu mu buzima kiryoshye ni surprise burya nawe mahera nyene muvuga ko muduha twaye basavye niyo mahera n'agaciro abafise rega nagusavye muga vraiment buyumvire ukavuga ati je vraiment chéri wanje uri musingira ndamubwira ukanuma ko uciye ubwenge ukanuma katisanga fora gano biraryohera si byiza ko namwe musha murigira ati imisi yose kandindire kwa saba hari kera najya muri yo buryo kugusaba nkaca barivyo namamwo sana umva rero ndumva yuko bitahura umva uvuze ati ari surprise ni sawa umva ni kuri babandi badasesaguza umva ko nawe ushigikiye abantu badasesaguza c'est-à-dire yuko ari abantu
gutera imbere kuko bazomenya ukuntu baziganya ibyo mu rugo ntabyo gusesagura ntabyo kuzosubira kwiruka mu bandi bagore donc indero namaze kubona iva hasi ariko iki nacyo no kubwira coco rero vraiment hariho umukobwa ashobora kubwira ati jewe turakundanye kindi shaka uzoze kundaba muhira ugasanga abandi nabo muhira ubabwira ati kindi shaka kutemba muhira ngo yangu uzoza hagira wagomba kugera ahazogera byari ofete Jonas vraiment tudahendaye gushira ego birashika urukundo ugasanga umuntu aramukunda mugabo gukunda umuntu ni kimwe n'ukubona ko agukunda ni kimwe nizo ngorane abajene b'iki gihe turimo urakundana n'umuhungu ukabibona neza ko akuvanga mu ukaguma umwizingiye ukamufata mentwa ukamufata na ma message basi ufuma uja gusenga uvuga ati mana ndagusabye nkure muri uyu muhungu apemo kuko burya ibintu vyo mu rukundo ingorane duhura nazo mu rukundo nibaza umuntu akubabaza kenshi mu rukundo mu rugo aho bizoba ibindi kuko mu rugo usanga mwamenyeranye atavuganamushikanye na ka kantu yakugiriye kugira kunezereza mwikundanye mu rugo ntikazoza uzosanga gutaye no mu nzu bivuze iki rero ko abajene twuguruka tubone kure tureke kuguma twizingiriye ku muntu ngo ndamukunda ndamuhevye nobabara ni vyiza kubabara indwi imwe hakuzo babara ubuzima bwawe bwose none ndakubaza imwe ku bwawe ugwaruka rwa kino gihe gusanga ayo manyanga nyene yibera hagati y'ugwaruka ndagukunda bamwe ugasanga baronderana kugira kubera hageze muri weekend uhaze kuri beach n'ahandi ugasanga amurude kuri telefone kubera hageze weekend for example nawe urabitahura ugasanga rero ya weekend sherarandondeye akere mange ibiki byinshi arandondeye weekend irageze indi misi katamurondera ibyo akorera n'akantu wafite urukundo rw'ubu nuvuga ngira ni Donado sibyo abo bahungu rero ntubavugire cyane ngo sinzi ngo barabasahura amahera ariko no bivuga bayatanga nabo bafise intumbero aranzi ko yaguhaye nawe ejo hari ibyo azogusaba mbega aho ntabo nivyo twibereye ntabwo ushobora gusanga abahungu nabo nyine babisaba muko ugasanga ntibabiba ibyo bintu nyine bikora je sinzi ibyo aribyo wahise kuvuga ahubwo rero umukobwa baciye n'ubwenge urumva bariya amahera akayaherana muri make abanyibwa wamudeja mwebwe mu mwayatanze muze ko muzaca muyagaruza mu bundi buryo rero umukobwa aciye yirevota akavuga ati jewe ndavyanze je mbere ahubwo ariko rero tunakubwira coco rero n'abandi bakundana n'abahungu bavuga ati jewe ujya muhungu namushimye vraiment niyo yamuka nahashimye turetse comportement yiwe iraneza gusumba abandi bahungu bose n'akarorero ndakunda kubwira umukobwa usanga wa mukobwa akamwihatira azi yuko azokubaka me ubwanyuma agaca atazirayoye niyo rero kenshi rero imitima y'ugwaruka ubu ifise intuntu none turuhanura iki utiriwe uravugana vyinshi ugarukirije hamwe aho uwo mukobwa amaze kumwereka uwo muhungu amaze kwereka iyo sinye umukobwa uwo mukobwa yashaka agenda akaryama agasinzira akavuga ngo ndafise umuntu dukundana uwo mukobwa urazi ukuntu byagenze uko byagenze wa muhungu atanga kubyihakana atanga kuzarinumira areka kuzaravuga ko bakundanye azi ukuntu byagenze umuhungu yarinumira acabona ibindi mukobwa ntuze we yaje muri activity arajara muramukije kumusoma cyaramusoma maze kumusoma ngo bamaze kumusoma unatatse ngende gute wa mukobwa umuntu watwa gitubona tano guhindukira mu maso mengo atanga kuba umwijima ayeyeyeye umukobwa yamutwinye kabisa. Okay, Japone, je nibaza ko vraiment muri yo urako kayitwa ko duhaye harimo inkuru twashobora gufatira ko done France sivyo none gasha Japone nawe ariko baradukurikirana wewe uri uwo mukobwa urabonye umuhungu akugiriye ibintu nk'ibyo imbere ya public aho ntiyakira gufata decision kweli nibimwe navuga wafuma ubabara isomeye nyimwe hako uzo kumubabara ubuzima bwawe bwose burya nakubwira ikintu kimwe Japone hari ikintu twihendera ko mu guhitamo sivyo burya uhisemo nawe ufa nabi uhisemo nawe urabona nk'ubu jewe sindubaka mugabo nibaza Imana inyongeye kuramba imyaka sindubaka ego mugani tugira twubakanye oya kamena turiko turahanura urwaro kutugokora mugani nibaza Imana inyongeye iminsi yo kubaho iminsi isigaje kubaho niyo myinshi kuri office sivyo bivuze iki rero mu gihe nabaye magabo nkahitamo neza nkasengera n'uwo tuzobana uzosanga mbaye ubuzima bubi uwo mukobwa rero jewe ndi uwo mukobwa nk'akarorero vraiment nacangana nkasenga nkasaba Imana ikankora mw'uwo muhungu tugaheza kuko ndazi ko Japone uwo mukobwa arafise umuntu amwiruka inyuma kandi amukunda yansi
nakunda uwo nyene nakunda uwo nyene duhitemo neza imagine ugasanga umuntu akubwiye ati kinagupfiriye ndagukunda mukandi malheureusement ugaca usanga wewe uwa muhungu nawe bakundanye ntamukunda ntamwiyumvamwo ndaguteye we wavuze ikintu kijanye ati urazi ico yokora rero bwa mbere yosenga akabisengera kugira bigende neza je narigeze kumva umupasiteri avuga ati esprit de blocage urumva ibyo byose bibloka imigambi yawe ushobora gusaba wagiye mu rukundo mugabo utabitura imana nawe ntagicamwo ego na cyane cyane byose no kubiha imana yes ego none Japone turavuze byinshi kandi nizera abadukurikirana barakuyemo icigwa none ni nk'agaseke gatoye mu munota nk'umwe wotekerera abakunzi ba Roy TV b'imisoro n'inkumi bariko baradukurikirana nk'impanuro urakenewe cyane gose gaga urazi icyo novuga ubwa mbere ugwa gutahura rero igikwiye gukogwa ubwa mbere batahura umukunzi w'ukuri wavuze ati umukunzi w'ukuri ni umuntu akuguma hafi ni umuntu ataguhenda ni umuntu akubwiza ukuri ni umuntu ashaka kukwereka mu muryango akavuga ati umwe n'umwe ati uyu ni sawa ati uyu muntu turakundanye ntaguhishe si umuntu ashaka ibintu by'amarongo gusa ngo akaba n'umuntu ashaka ko muzoshika ku mugambi muri kumwe kugira muzoshika kuri mariage kwa example umukobwa n'umuhungu kandi bimeze neza ataguhendana kuko uzosanga umwe yagwishije uwundi umwe abihomberemo uwundi abyungukiremo cyane Japone tugushimire cyane urakoze cyane rwose hano rero ikiganiro cyacu kirangiriye reka ndabifurize kubandanya mudukurikirana ni Roy TV mwibuke akarayiki hariya n'agashaya gatoya n'agakomenti na cyane hanyuma rero sinibagiwe umuntu ari hariya inyuma cameraman Dick Mateo Dindi kamera yitwa DJ Fire ego turabakunda cyane ciao Mitemwonde ni ikiganiro gica kumbonesha kure Roy TV mushikirizwa na Jewe Jonas Bucumi fashijwe na Grace Niyonshuti. Muri ico kiganiro mukaza gukurikira ukuntu rwaruka rukundana ariko ntirubone uko ruhitamwo.